Right. True. Yeah, this is a big project, big M event. Hell yeah. Yeah, Rimurishasha, big announcement, iraje super. Nimba we wishinga gufyura amaso uraba ivy'abandi bakora abandi basha mu muji muri town babandanya bacanga utudiri bikubitira inoti kimya ureke rero kuguma wishinga ubaza yuko rizagenda gute. Yes, ni Sara B canke Sati B uno musaza nkuko kenshi benshi tumumenyereye yifitiye akadiri ko amafaranga menshi ari ukuntu yama yabikoze abantu kaca tutangura gufyura amaso kumbe naye kwa jipigie zake notes. Nubu rero no musaza Sati B every time muri kino gihe aguma avuga ijambo big man every time muri kino gihe ni ijambo akunze kuvuga. Naho muri kino gihe bigaragara yuko aguma avuga ijambo big man, ariko narashima kuvuga neza na neza ico bisigura, narashima kuvuga nibikise kwa neza na neza risigura iki iryo jambo big man. Ariko wibuke yuko uno musaza turamumenyereye, uravyibuka nk'igihe yagiye gukorana n'amakampuni akomakomeye mu Burundi, uravyibuka nk'igihe yagiye gukorana na 1xBeta, n'igihe yagiye gukorana na Wasili Burundi, Mandela Fashion n'ibindi yakunda kurikoresha kenshi ijambo big man. Mbega uno musaza ubuhoho abantu babuja Flavor bitege yuko yoba agiye gukorana niki, kuko amazimisi akoresha ijambo big man amazimisi avuga big man ngira wamwumvise. Ariko guko mubona inyuma yiwe umuduga w'agaciro, peut-être rero big man yoba ari akadiri agiye kwikubitira, akadiri ko bagasukuye aka kampuni isanzwe idandaza imiduga. Vyose urabizi yuko ni Sati B kenshi akunda kunyegeza utuntu twiwe, ariko maze kumwumva atangwe kuvuga yes big man another event iraje, bisigura yuko satadirike yuko umwanya n'umwanya ashaka kutubwira yuko hari kampuni kanaka agiye gukorana nayo, ajipigie zake dili lizuri akahera keza, abandi baguma bafyura amaso baterana amajambo, yeye ari kukifi. Wewe wibaza yuko cette fois-ci wibaza yuko agiye gukorana niya kampuni? Let's go muri commentaire, si ndevo ntiwibagire no kugira subscribe. Let's go Mr. Ndimu, twende kazi.